ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure mbere ugenda bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya 20 ruhuma 2026 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biravugwa ku magara ya Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Kuri ubu rero amagara yakaba ari mu buryo butari bwiza nkuko rero tugiye kubigarukaho dushingiye ku makuru akomeye aturutse ku bitaro vya Gitega. Nkuko rero kandi amakuru akomeye abigaragaza yabatangazwa n'abari mu gisata c'ubuvuzi, General Alain Bunyoni yongeye kuba yasubizwa mu bitaro igitaraganya bijanye n'ibiri kugenda bigaragara bijanye na hypertension sévère nkuko rero bigaragara ndetse na diabete de type 2 bikaba ari uburwayi bukomeye imugihe kandi ari nandi makuru akomeye avugwa kuri uyu mugabo kubirabana na politike abashaka kumufunguza ndetse n'ibindi bitandukanye. Bamwe banavuga ko yaba akomeje kugenda agorwa no kwivuza. ngo ikaze nga rero kuri wo dukurikiye bwa mbere usyonde sabone maze ntuzongere gucikwa. Reka dutangure mu buryo bwiramvuye. Mu gihugu cy'u Burundi nkuru ijanye n'ubuzima bwa General Alain Guillaume Bunyoni yahora ari umushikiranganje wa mbere akaba rero nigeze kuba n'umunyamubasha mukuru mu mugambwe CNDD-FDD. Iguma rero irakurikirwa n'abatari bake abanyagihugu n'abakurikiranira hafi bibera muri politike n'umutekano w'igihugu. Kuri uno munsi wa gatanu kwigenekerezo rya 20 ruhuma 2026 amakuru ava mu bitaro vya Gitega aremeza ko ubuzima bw'uyu munyapolitike wigeze kuba intwari mu nzego nkuru z'umutekano ubuzima bwongeye kuduga nabi cyane, aho bivugwa ko ari mu ndwara zikomeye zatuma abaganga baguma bamukurikirana isaha ku yindi. Nkuko vyemezwa n'abantu begera igisata c'ubuvuzi, General Bunyoni yongerewe mu bitaro mu bihe bigoye cyane, aho ibimenyetso vy'indwara zimurwaje bimaze iminsi bigumya vyiyongera, aho kugabanuka indwara y'igisukari cyo mu maraso diabete de type 2 n'umuvuduko ukabije w'amaraso hypertension mushikiye ku rugero rwo hejuru bituma umubiri wiwe udashobora kwifasha. Uretse ivyo afise ingorane z'ubwoko zatewe n'igihe kirekire yamaze mu kigo cibohero, aho bivugwa ko yari mwibohero mu buryo bukaze adashikira n'abandi adafise uburyo bwo kwisanzura. Abaganga bemeza ko ubu adashobora kuvuga neza kandi akagora no kugurura amaraso. Afise rero n'igice cy'umubiri kimugaye cyase cyabaye hemorrhage bigatuma atabasha kugenda canke kwiyegereza, agasaba gufashwa mu bintu vyose. Ibiro vyose vyatuma babamutwara inshuro nyinshi ava mu bwiherero aja mu bitaro, ariko kuri uno munsi amakuru avuga ko ubuzima bwiwe buri mu kaga gakomeye cyane. Kuva mu kwezi kwa Kigarama 2025 gushika mu kwezi kwa Nzero 2025 kugeza magingo ya Generali ni Nzero 2026 General Bunyoni yari muriwe mu nshiro zitari nke ava mu bitaro vya Gitega aje Bujumbura, aho yaronse ubuvuzi bwisumbuye ku bitaro vya Kira bigira ibikoresho vya none nk'icuma gipima ubwonko skaneri. Iyo ngendo yose igenda irimwo umutekano udasanzwe w'imodoka z'igisirikare n'iz'igipolisi hamwe n'iz'igisata cy'iperereza Service National de Renseignement zigenda zimukurikirana hose. Iyo agarutse Gitega ahava yinjizwa mu cumba kidasanzwe kitwa VIP mu bitaro, kikaba kirindwa cyane gigakikizwa n'abapolisi benshi. Abanyagihugu babonye izo ngendo bavuga ko izitera ubwoba n'agahinda kuko vyerekana ko ubuzima bwiwe buri mu bihe bigoye cyane. Abantu begereye umuryango wiwe bavuga ko indwara za General Bunyoni zitari iz'uyu munsi. Mbere yuko atabwa mu minwe muri 2023 yari asanzwe afiswe indwara z'igisukari n'umuvuduko w'amaraso, ariko bikavuga ko mu mabohero vyarushijeho kumugora kuba yarabaye mwibohero igihe kirekire, adashobora gukora imyimenyerezo y'umubiri, adashobora kubona izuba n'umuyaga uko bikwiye. Vyose vyagize uruhara runini mu gutuma umubiri wiwe ugabanuka ingufu. Hari n'abemeza ko imirire
y'ibohero irimo itamufasha na gato mu bijyanye n'ubuvuzi bukwiye, kuko aho yaronka imiti bitashoboka kumukiza burundu, ivyatuma uburwayi bwiwe buguma bwiyongera gushika kugeza uyu munsi. Mu gihugu inkuru y'uburwayi bwa Alain Bunyoni iravugwa cyane, harababona ko ari ikimenyetso cy'uko ubuzima bwabo buri mu nzego zo hejuru bushobora guhinduka mu kanya gato. Bakaba basaba ko habaho impinduka mu bijyanye n'ukuntu imfungwa zirwarira mu mabohero, abandi nabo babibona mu ndorerwamo ya politike, aho bavuga ko indwara yiwe ishobora kugira ingaruka zikomeye mu migenderanire ya politike mu gihugu. Hari abibaza nimba mu gihe ubuzima bwiwe bukomeza kuduga nabi, leta izofata ingingo zo kumurekura z'igihe gito kugira ngo aronke ubuvuzi bukwiye. Ariko ku rundi ruhande hari abashimangira ko amategeko akwiye gukurikizwa kandi ko urubanza rwiwe rwabasha kuba rwasubirwamo hagatanga ubutabera buboneye. General Alain Guillaume Bunyoni numwe mu bantu bagize uruhare runini mu mateka y'igisirikare n'aya politike y'u Burundi mu myaka irenga 20 iheze. Yari umwe mu barwanyi bakuru ba CNDD-FDD mu gihe cy'intambara, akaza no kuba umukuru w'igipolisi cy'u Burundi, hanyuma aba umushikiranganje wa mbere. Yarazwi nk'umuntu ukomeye cyane ufise ijambo rinini mu nzego z'umutekano, ariko ivi byose zarahindutse muri 2023 aho yatawe mu minwe ashinjwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi, guhungabanya umutekano w'igihugu no kutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Urukiko rw'ikirenga rwamukatiye igifungo cya burundu. Kuva ico gihe aba mu kigo cibohero ca Gitega. Umuryango wa Bunyoni cyane cyane umugore we witwa Yasente niyo nkuru n'abana biwe baravuga ko baguma mu gahinda kenshi kubera imimerere y'ubuzima bwiwe bagiye basaba kenshi ko yaronswa ubuvuzi bwisumbuye, ndetse akandikira inzego z'igihugu n'iz'amategeko kugira ngo haboneke inyishu irushije kumufasha. Abari hafi y'umuryango we baravuga ko ubu bari mu bwoba bwinshi, kuko abaganga bababwiye ko imimerere yiwe ishobora guhinduka umwanya uwo ari wo wose, bikaba rero bishobora gutuma apfa igihe gito. Kuri uno munsi wa gatanu amakuru ava mu bitaro vya Gitega yemeza ko General Bunyoni ari mu burwayi bukomeye cyane, ariko nta tangazo ryemewe riva muri leta canke mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu rirashikirizwa ku mugaragaro. Ivyo bituma ibihuha n'ibibazo biguma vyiyongera mu gihugu, benshi bakibaza ico ejo hazoba hameze. Abaganga bamukurikirana umwanya ku wundi, bamufasha guhumeka, bakamugaburira biciye mu byitwa mwishwarara, bakamupima kenshi kugira ngo barabe ko umubiri wiwe wifashe. Nta numwe ushobora kuvuga neza igihe azasozereza ibijyanye no kuba yakongera kugarukana amagara mazima nk'uko biriko biragenda bitangazwa. Ikibazo cy'ubuzima bwa Alain Guillaume Bunyoni kirenze kuba ikibazo cy'umuntu umwe, kirerekana ingene igihugu cy'u Burundi gihagaze mu bijyanye n'imfungwa zifise indwara zikomeye. Kirerekana kandi ukuntu politike n'ubutabera bikomeza kugira isano ikomeye. Abenshi babona ko ico kibazo gikwiye kuba ikigwa mu bwitonzi n'ubumuntu, hadakurikijwe gusa inyungu za politike. Mu gihugu cy'u Burundi kitaramenya ico ejo hazaza ku buzima bwa General Guillaume Bunyoni, ikizwi nuko ari mu bihe bigoye cyane. Kuri uno munsi ubuzima bwiwe buri mu kaga gakomeye. Abaganga bakaba bariko bararwana umwanya kugira ngo bamurokore. Abanyagihugu barindiriye n'impungenge nyinshi, bibaza nimba aya masaha ariyo ya nyuma uyu mugabo wigeze kugira ijambo rikomeye mu Burundi yaba agiye kuba yajya mu bihe bigoye. Ibi byose rero birerekana ko ubuzima ari impano itagira uwizi, kandi ko ububasha, ikibanza canke ubutunzi bidashobora gukingira umuntu ingorane z'isi. Uburundi ariko irihweza rimendoro rikomeye mu mateka, nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara. Hagati aho rero nk'uko byagiye bigaragara, si ubwa mbere byagiye bivugwa kandi byagiye byemezwa, kuko rero Alain Guillaume Bunyoni yigeze n'ubundi
kuba yarwara bikomeye mu mwaka wa 2025 nabwo icyo cyajyanwa ku bitaro. Gusa kugeza ubu inzego zibishinzwe ntabwo ziratangaza byinshi kubirebana n'amagara ye. Twe turaguma dukurikirana izaya makuru, ivyo usabwa nta kindi ufyonde sabone, dukomeze turabana ngaha tubashyikiriza amakuru atusuye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.